tugiye kwiga icigwa kivuga ngo gutahura icarico ubukristo. Kuri twebwe abantu tuja gusenga kw'ishengero, hari igihe twitiranya ubukristo n'idini. Hari igihe twitiranya ishengero n'idini. Wabaza umuntu uti uri mw'idini ryahe, akaja akubwira ati je ndi umupantekote, ariko je ndi umushofa. Hategerezwa kuba hari itandukaniro hagati ya religion na eglise. Murumva n'amazina aratandukanye. Nashaka kubaza rero hano, hoba hariho umuntu bamaze kwita umunyedini? Hari umuntu mwoba murayaga agaca avuga ati wowe uri umunyedini? Nta n'umwe? Vyari vyagenze gute kugira ngo akwite umunyedini? Yakuravye kuri utwo tuntu avuga ati wowe uri umunyedini. Yesu ashimwe cane. Ni vyiza rero ko dutahura idini ni iki n'ishengero ni iki, kubera yuko hariho umuntu aba mu rushengero adashobora gutandukanya ko ari umunyeshengero canke umunyedini, kuko idini rifise uko ryubatse, ishengero naryo rifise uko ryubatse. Idini ni iki rero? Definition: idini ni uburyo bwashizweho bwo kwizera, gusenga, guhimbaza, gukora imigenzo n'ibindi bikorwa kugira ngo biheshe uwabikoze kwemerwa n'Imana. Mu yandi majambo, idini ni ikintu cose ukora nk'umutahe utanze kugira ngo Imana niyacishimira igukunde canke iguhe ikintu kanaka. Imana mu bumana bwayo, imbere yuko yigaragariza muri Yesu Kristo, yabanje gukora ikintu gikomeye cane, gushira iciyumviro c'uko hariho kibirengeye inyuma y'ibi vyose tubona. Imbere yuko yigaragariza muri Kristo, barakunda kuvuga ko abazungu aribo batuzaniye Bibiliya n'iyi Imana kumbure yigaragarije muri Yesu n'ibindi, kubatizwa n'amashengero, ivyo ngo vyazanye abakoroni. Ariko imbere yuko abakoroni baza, Imana yari isanzwe isengwa. Haleluya! Imana yari isanzwe isengwa, ariko yasengwa mu buryo umwe wese ayitahura. Nico gituma n'iwacu mu Burundi hariho abantu baratahura, ngo bamwimenyeshe yuko igihugu c'u Burundi kumbure n'u Rwanda nivyo bihugu maze kumenya muri Afrika bitigeze bigira ikigirwamana. Nivyo bihugu vyari vyarashoboye guhishurirwa yuko hariho Imana kibirengeye, idashobora kugira ishusho, idashobora kugira igishushanyo na kimwe boyishushanyamwo, ariko kandi kugira ngo yishikire bisaba yuko hari uwundi mu mediateur ucako. Murumva, uku guhishurirwa niko guhishurirwa kwa Bibiliya. Imana yacu ntigira ishusho, ariko kandi hategerezwa kuba mu mediateur akuhuza n'Imana. Imana rero yagiye ishira kino ciyumviro c'uko hari kibirengeye mu mahanga yose. Abantu bose iyo bava bakagera, baba Bahindi, abamizilma, abarabo, imyizerere y'Abagiriki n'abandi, bose baravuga bati inyuma y'ubu buzima hariho kibirengeye atuma azotujija no ku buzima tubamwo. Mbere n'aba ate, babandi batemera yuko Imana ibaho, mu kuvuga yuko Imana itabaho bakoresha ivyemeza yuko Imana ibaho. Ni ukuvuga ngo nabo nyene ntibagira fact yuko Imana itabaho. Mu kuza gupinga yuko Imana itabaho, bakoresha ivyemezo vyemeza ko Imana ibaho mu kubihakana. Bisobanura ngo nabo nyene ibwina mu mutima baravuga bati hariho ibintu dukora ko tugasha, hariho ibintu bitwemeza neza yuko Imana ibaho. Imana rero imaze kwihishurira mu bantu, ikaja mu bantu bose ikabemeza ati jewe ndahari.
abantu rero hari hasigaye ko basobanukirwa ati iyi Mana imeze gute. Niho abantu baca batangura kurema ati Imana yoba imeze nk'igiti, yoba imeze nk'inka, yoba imeze nk'izuba, yoba imeze nk'ukwezi. Abantu bagenda barashushanya uko Imana yoba imeze, uko bavyiyumvira, bagaca bavuga bati rero nimba Imana imeze nk'izuba, reka turabe ivy'izuba rikunda. Izuba rirakunda ahantu hameze uku, hameze uku, hameze uku. Hanyuma bagaca bashiraho ubwo buryo bwo kurisenga, kurinezereza, kugira ngo uwundi munsi ntiribaturire, ntirishavure. Bagaca bakavuga bati ibi biti bizogufasha yuko Imana yacu izuba itadushavurira ikadukunda. Ubwo nibwo buryo bwabo. Iryo ryacari idini. Amadini rero yazananye amaciyumviro c'uko hari kibirengeye, hanyuma umwe wese uko ayitahura agashiraho uburyo bwiwe bwo kuyisenga. Nico gituma ino munsi hari amadini menshi atagira uko angana. Ugiye kuraba kw'isi hari amadini arenga ibihumbi 10. Amadini arenga ibihumbi 10. Ndavuga mu amadini 5 azwi cane gusumba ayandi. Ubukristo bufise ibice 31 n'igice kimwe kw'ijana bw'amadini yose yo kw'isi. Nibwo bwa mbere burimwo abantu benshi. Hama ubwisilamu bufata 24.9%. Murumva nabwo nyene n'icegera. Abantu bakoze ubusesanguzi bavuga bati umuntu yatanguje ubwisilamu yari yatembeye, uko yari umudandaza, yari yatembereye muri Isirayeli, araraba ingene Imana isengwa hariya, ingene basenga, araraba mu mwaduko w'ubukristo, ingene abantu bavuga bashize amanga, ingene bemera bakicwa, araraba Imana y'Abisirayeli ukuntu isengwa. Hanyuma ngo asubiye hariya iwabo, agenda nyene yafashe kopi y'ivyanditswe akuye hariya, kuko yabikopiye ngo anyaraguritsa. Hanyuma aragenda. Nico gituma ibice vyinshi abamizirima basoma usanga kenshi bigenda bihura n'imiri muri Bibiliya, kandi baranemeza yuko Yesu ari intumwa y'Imana kandi ari n'umwana w'Imana. Ivyo baravyemeza 100%. So hariho Hinduisme ifise 15.2%. Iri niryo dini rya mbere ryabayeho, rimaze imyaka myinshi cane. Hinduisme rimaze imyaka myinshi, ryabayeho imbere y'ubukristo, ryabayeho n'imbere y'ayandi madini, riraramvye cane. Na Buddhisme ifise 6.6%. Hanyuma na Judaisme ifise 0.02. Uyu ni wo muvyeyi yavyaye abakristo, ariko nta bakiriya afise. Kubera yuko impamvu atabanywanyi afise, nuko yabigize ivy'umuryango wiwe wenyene. We azi yuko Imana yemera we wenyene atawundi. Mu muryango wanje, mu muryango wa Nkurunziza, je nitwa Nkurunziza, mu muryango w'Abankurunziza tukavuga duti Imana nitwe twenyene yemera, basigaye poterea mbari, muribaza. Nico gituma abo bantu ntabwo ari benshi kameme. Nico gituma mubona bafise abanywanyi bake. Icaya amadini yose arahuriye ku bintu 4 vy'ingenzi. Arahuriye ku kwizera. Yose arizera yuko hariho kibirengeye. Arahuriye ku gikorwa co gusenga. Yose arahuriye ku kungene basenga no kungene bahimbaza, ariko kandi biratandukanya. Uburyo bahimbaza Imana biratandukana, n'uburyo basenga biratandukana. Bamwe baba bagira ukuntu kwabo, bavuga bati twe mu gusenga turafukama, abandi mu gusenga turahagarara. Twe mu gusenga bisaba ko twikubita, abandi bisaba ko twirabako amabara.
ku mutwe, abandi bisaba ko twambara ibihuzu vyera nka ba bandi birirwa mu mashamba harya muhora mubabona, bisaba ko twambara ibintu vyera n'Imana itwumva, abandi bisaba ko dusokoza twimosha agacube, abandi bisaba ko dusuka, abandi bisaba ko twambara amakositime. Umwe wese aba afise uburyo atahura Imana n'ingene avuga ati Imana iza kunyemera nje kuyisenga nambaye gutya, mpagaze gutya, ndyamye canke mfukamye, nicaye canke mpagaze, ibintu bimeze mwene uko. Ica gatatu, barahurije ku bintu vyo gukora kugira ngo Imana ikwemere. Bose barafise imico, barafise n'imigenzo, barafise ivyo baziririza, barafise n'amategeko. Aha ndiko ndabereka idini icarico. Idini rirafise imico, rirafise imigenzo, rirafise amategeko ritegerezwa kubaha kugira ngo ibi bintu niwavyitondera, niwavyuzuza, Imana iraza kukuraba ivuga ati uyu muntu ndamwemera, nemeranya nawe. Hanyuma barahuriza no ku kindi kintu citwa impembo. Igihe witwaye uko Imana ishaka, finale yavyo vyose Imana irafise impembo izoguhereza. Swat ubuzima bwiza muri ino si canke ubuzima bwiza muri paradizo mw'ijuru. Mu yandi majambo rero, idini ni uburyo bwiza bwo kugukonekta n'Imana, bwo kuguhuza n'Imana. Mu yandi majambo twovuga duti idini ni umuhuza hagati y'abantu n'Imana, kuko iyo witondeye ivyo idini bigusaba biguhesha kwemerwa n'Imana. Amen. Twebwe mu Bukristo rero, inzira iduhuza, iduha kwemerwa n'Imana ntabwo ari idini, ntabwo ari umwifato, ntabwo ari umugenzo, ntabwo ari n'ivyagezwe. Inzira iduha kwemerwa n'Imana ni imwe gusa, ni ukwizera Yesu Kristo vyonyene. Haleluya. Hari igihe rero ushobora kwisanga mw'idini kandi witwa ko wizeye Yesu, mu gihe wumva ko Imana itazokwemera kubera ko hari imigenzo utakoze, kubera ko hari ibikorwa utakoze. Oya, Imana yemera umuntu afise Kristo muri we. Ijambo Bukristo ryatanguye kuvugwa muri Turkiya mw'ishengero ryo muri Antiokia. Ni Turkiya ubu, Turkiya. Turasoma ivyakozwe n'intumwa igice c'11 umurongo wa 25 n'umurongo wa 26, haravuga ngo avayo aja i Taruso kurondera Sawuli. Amubonye amujana muri Antiokia, bamaranayo umwaka wose bakorana n'ishengero, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiokia niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Imana ishimwe. Murumva ahantu byata ijambo. Ino musi nimba wewe uvuga uti ndi umukristo, ukumva uri comfortable, umenye yuko hari abantu batanguye kwitwa abakristo. Imbere yuko bitwa abakristo hari irindi zina bitwa, hari ahandi hantu bari. Aba bantu mwibuke Yesu amaze kuduga mw'ijuru abwira ishengero ngo nimugende mu mahanga yose mubwire abantu ubutumwa bwiza, nka bya bindi buca dukora ngaha mu muji ku munsi wa kabiri. Tuzogenda kuvuga ubutumwa dukwira amahanga yose. Hari abantu bazotwita amazina, hari abazovuga ati aba batipe barondera abanywanyi bakaba, barondera abantu bakaba agafaranga, aba batipe barondera abantu bazimiza, aba batipe nta mwanya, ntibazi ko ngaha twaje kurondera ubuzima, aba batipe ntibazi ibyo barimwo. Bashobora kuzobivuga. N'izi ntumwa rero zaragiye ziravuga ubutumwa i Yerusalemu, i Yudaya, i Laodikiya n'ahandi henshi. Aha bari bageze hehe? Muri Turkiya. Already mu banyamahanga muri Antiokia bari mu banyamahanga, ubutumwa bwari bwavuye mu Bisirayeli mu banyamahanga. Aha rero muri Turkiya bari bafise ukuntu bizera. Hariyo ivyo nokwita amashengero, sinovyita amashengero, hariyo amasinagogi y'ibigirwamana basenga. N'idini ry'Abayuda ryari rimaze kugerayo, ryari rifise abayoboke muri kiriya kibanza. Hanyuma abigishwa batangura kwigisha
ubutumwa burakwira muri ico gihugu, abantu benshi ngo batangura kubazako, batangura kujoyininga inyigisho z'ubukristo. Hanyuma babandi b'abanyedini, amadini yo muri Antiyokiya n'amadini y'abayuda batangura kuvuga bati mwebwe muri abakristo. Iri zina ntibaribise nk'akazina k'ubuhizi, ryari izina nk'igitutsi, ryari izina ryaboneka nk'igitutsi. Baba bariko barabatuka ati babandi bakurikiye umuntu. Ntibavuga ngo abakristo, bavuga ngo abakristo, kuko ntibemera ko Yesu ari Kristo. Bavuga bati no mu kumubamba Yesu bavuga bati uyu muntu yigize Kristo, yigize Mesiya, yigize umwami. Cari igitutsi rero kumva ko wakurikiye umuntu nk'uyo yagumukanye ubutegetsi, yagumukanye idini ry'Imana ry'abayuda, akarisohokamwe akazana inyigisho ziwe, kuko idini ry'abayuda ryavuga ngo ryo rikurikiza ivyagezwe. Ivyagezwe rivuga ngo ni jewe uhoraho Imana yonyene, ntukagire izindi mana umbangikanya. Bavuga bati rero uyu muntu yiyise Imana ku giti ciwe, agomvye kwibangikanya n'Imana, agomvye kwigereranya n'Imana. Bavuga bati aba bantu rero bakurikiye umuntu yahonyanze amategeko y'Imana, yigira Imana. Aba bantu barazimiye, n'abakristo. Iyo bariko bavuga ngo mwemura abakristo, kari akazina k'agahemo, baba bariko barabatuka, baba bariko barabatyoza. Ariko rero abakristo canke abakurikiye Kristo, aka kazina baragakunze. Baravuga bati yes, twitwa abakristo kugira ngo dutandukane n'abanyedini, kuko hari abantu benshi bari bakibabona nk'abayuda, nk'abo mw'idini rya Judaisme. Ari naco gituma baguma bashaka kuvuga bati no, nibibaho ko mwogenda kuvuga Kristo hanyuma mwarangiza mukaza namwe n'abanyamahanga, kubera ko agakiza n'akabayuda gusa. Bari bacizera yuko bikwiye kuzingirwa mu kintu citwa idini ry'abayuda. Igitandukanya rero ubukristo n'idini ni ishengero. Ishengero ni igihushane c'idini. Idini rikwereka urutonde rurerure rw'ibintu utegerezwa gukora kugira ngo Imana ikwemere. Ariko ishengero rituma urutoki ku muntu umwe yakoze igikorwa gitunganye kugira ngo kumwizera bikaguhesha kwemerwa n'Imana. Ishengero rirengeye amazina dufise kuri izi nyubakwa: Shofa, Eglise Shofa, Eglise Methodiste, Eglise naka, Eglise naka. Ico sico gisobanura ishengero. Ibi twona vyita ama organisation, sinzi ko vyita amazina, kuko kera mu ishengero ry'intumwa ntabwo hariho ngo ni Eglise ngo des apôtres. Ivyo ntivyabaho, ryari ishengero point. Ishengero, aha tuba dukwiye kwandika ko ishengero gusa. Ibi bindi twongera ko ngo ishengero ngo Shofa, ngo ishengero ngo ngwiki, ibi n'ibindi bintu tutazi iyo vyazananye. Ishengero rya Kristo ryitwa ishengero gusa, siko none? Ishengero si abantu bakoranizwe n'imico n'imigenzo, ariko ishengero n'abantu Kristo yakuye impande zose ngo abahinduye ihanga ridasanzwe. Ishengero ni iki rero? Turasoma mu Baheburayo igice 8 ku murongo w'10. Kuko iri ari ryo sezerano nzosezerana n'umuryango w'Abisirayeli hanyuma y'iyo minsi, ni jewe uhoraho mbivuze, nzoshira ivyagezwe vyanje mu bwenge bwabo no ku mitima yabo, kandi niho nzovyandika. Nanje nzobabera Imana, nabo bazombera abantu banje. Ishengero rero ni umuryango w'Imana, n'abantu b'Imana.
Imana yaravuze ngo hari iminsi izoza kugira ngo nshire ivyagezwe vyanje mu mitima y'abantu bose bazonyizera, kandi ntibizoba birangije gusa, ntibazoba bakirondera kwitwa abantu banje, ahubwo bazoba ari abantu banje already. Ishengero si abantu bari kurondera ko Imana ibishimira, ahubwo n'abantu Imana yishimira ikaba yita n'abantu bayo, abo nibo bitwa ishengero. Ishengero ni abatoranijwe, turabisoma mu Baroma igice c'8 ku murongo wa 29, kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanwa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Iki canditswe kiratwereka yuko hari abo Imana yamenye kera, ibamenya bataravuka, hanyuma irabahamagara kugira ngo baze bitwe umuryango wayo, baze bitwe ishengero ryayo. Ishengero n'abantu batoranijwe, si abaribo bose. Ishengero n'abantu batoranijwe. Igikurikira, ishengero ni umugeni wa Kristo. Abanyefeso igice ca 5 umurongo wa 25, bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Pawulo hano avuga ngo bagabo nimukunda abagore banyu, kuko aba bagore bacu nibo bageni bacu, nk'uko Kristo nawe akunda ishengero ari ryo mugeni wiwe akongera akanaryigura. Ishengero rero ntabwo ari inkumi iri ku isoko, hari igihe tuvyitiranya. Ishengero si inkumi iri ku isoko irondera umugabo, kubera yuko inkumi iri ku isoko irarushe. Inkumi iri ku isoko yamashaka attention, yamashaka ibikorwa vyose akora, ukuntu yitwara, yamashaka yuko hari umuntu amubwira ati wabikoze neza, uri mwiza, usa neza, bimeze uku, mpaka nimero, ngira gute, ibintu mwene ivyo. Ariko ishengero ni umugeni wa Kristo. Umugeni ni iki? Ni umuntu yamaze gutangirwa robola, ni umuntu yamaze gukobwa. Haleluya. Ni umuntu yamaze kumenya umukwe azomutwara. Ni umuntu yamaze kuja kwigera urushungi. Uyo niwe bita umugeni. Haleluya. Niyo wavuga ati jewe ndi umukristo, uze wiraba mu buzima bwawe bwa misi yose, mbega ndi inkumi iri ku isoko canke vy'ukuri ndi umugeni wa Kristo? Narakowe amaraso y'igiciro. Umugeni wa Kristo ni umugeni ari kwitegurira umunsi w'ubukwe. Si umuntu ari kurondera kwattractinga umukwe. Ino munsi twebwe ivyo dukora ntitubikora ngo twattractinge Kristo adukunde, kuko ntaco dufise yodukundira. Ahubwo we yaraje aravuga ati muri aya majana menshi ndagutoranije, ngwino umbere umugeni. Hanyuma aratuzana, atuzi neza uko turi, atuzi ko turi babi. Aravuga rero ati n'inkwano ngiyi ndayitanze kugira ngo mumbere abageni. Aratanga n'inkwano. Kristo si wa mukwe inyuma y'imisi ngaha aza akavuga ati mpa ya nkwano yanje ndahinduye. Oya, oya. Kristo ni umukwe avuga ngo umugeni wanje nzogaruka kumutora, ntuhagarike umutima, nunyizere, kuko ngiye kugutegurira aho uzoba wa mugeni wanje. Mbega ubuzima bwawe uri kurabamwe ino munsi nk'umukristo, uri ku isoko, uriko urashaka kwemeza Imana, hanyuma wagera mu bibazo ugatangura kuyibwira ngo Mana wibuke ko nagenze uku, wibuke ko nakoze ibi, wibuke ko nakoze ibi. Canke uriko urabikora nk'umugeni wa Kristo. I'm sure ko Divine
yakwisiga n'umugore wanje yisize, n'umugore wanje atisize, n'umugore wanje yabikoze neza canke atanabikoze neza, nta kishobora kubihindura. Ni madame wanje, siko none? Ni madame wanje. Kwisiga kwiwe si ukugira ngo abe madame. Kwisiga kwiwe ni ukugira ngo kwanza manze yiyumve ati ndi umugore, ndi ku mugabo kwanza icambere. Ndi ku mugabo. Hariho impuzu abarovyi bakunda kugurira abagore zitwa ngo ni ndi ku mubosi. Urumva? Iyo mpuzu umugore yarayambara ariko aragenda no mu mutima yagenda aravuga ati ndi ku mubosi, ndi ku mupatro. Kwambara kwa Divine ntabwo bimugira umugore wanje. Ni umugore wanje already, ahubwo yambaye kugira ngo bigaragare ko ari ku mugabo. Haleluya. Ino musi twebwe ibikorwa dukora nk'abakristo si biduha agakiza, ahubwo n'ibikorwa vyerekana ko dukijijwe. Haleluya. Hari abakristo rero barushe, bakiriho nk'inkumi zikiri ku isoko, bakiri mu bikorwa. Ino musi unamubajije ati wewe none uri umukristo, aho upfuye vy'ukuri woja mw'ijuru? Ababwira ati bana ntavyo nzi neza, ntavyo nzi neza. Kubera iki? Ntararonka umukiriya. Umunsi yaronse umukiriya, umunsi yabonye Kristo, umunsi yahishuriwe Kristo, azomenya ati uyu muntu nakiriye n'ubuzima budashira, uyu muntu nakiriye n'agakiza, rino zina nizeye ni ukugororoka kw'Imana kunjana mu bwami bw'Imana. Ikindi kintu ca nyuma, ishengero ni umubiri wa Kristo. Abanyefesi igice ca mbere umurongo wa 22 na 23 haravuga ngo kandi yamushikirije vyose abishira munsi y'ibirenge vyiwe, kandi muha ishengero ngo abe umutwe waryo wo gusumba vyose, niryo mubiri wiwe unengeserera vyose na hose. Mana ishimwe cane. Kristo Imana yaramutanze kugira ngo abe umutwe. Murabizi umutwe, iyo babajije ati kubera iki wahonyoye mu murima w'ibiharage, amaguru niyo yaba yahonyoyeyo, ariko hishura iki? Umutwe. Hishura umutwe. Sawa? Iyo uriko uragenda amaguru niyo agenda, ariko aha ku maso aya maso ku mutwe hariko amajimeri, arinze areka gukora uca utangura gutsitara no kugenda no kwigonga ku bintu. Umutwe nico kintu kigize ubuzima bw'umwana w'umuntu. Uyu mutwe utakaje connection, ubuzima bw'umwana w'umuntu buhita buhagarara. Iyo bavuze ngo Kristo n'umutwe w'ishengero, bisobanura iki? Bisobanura ngo hari ibibazo jewe ntashobora kwishura, Kristo ari we avyishura. Jewe ndamaguru, ndamaboko, ndibindi bihimba, ndi ntoke, ndi biganza, ndamano, ndi gitsinsiri, ariko umutwe ni Yesu Kristo. N'igihe nzoba ndengutse imbere y'Imana, jewe nzokandagira, ariko hari umuntu azovuga ati uyu nuwo nashizeko ikimenyetso, uyu nuwo nacunguje amaraso. Kuko jewe ndinze mbazwa sinoronka nico nishura. I'm sure nino musi ndinze nisanga mw'ijuru, bakavuga bati vuga igikorwa kimwe cotuma, vuga ivyo wari gukora mw'isi kugira ngo uje mw'ijuru urabizi. Vuga rero nimba warabikoze, hanyuma wemeze neza ko ushobora kwinjira ngaha muri rino juru. I'm sure ko jeje nyene nahita nitwara mu muriro,
nahita nitwara mu muriro, kubera ko hari byinshi nkora na jewe nkiyumvira ati no, ntivyari bikwiriye umwana w'Imana. Kandi urinze wirengagiza yuko, urinze uvuga ngo jewe ndakorera Imana ku buryo nkwiye kuja mw'ijuru, waba wibeshe. Twebwe nk'abana b'abantu ntaco dufise twoza kuvuga ngo Mana ndakwiriye kuja mu bwami bw'Imana, ndakwiriye kwinjira mu bwami bwawe. Ariko hariho umutwe w'ishengero, umutwe w'ishengero Kristo niwe atuvugira nino musi, niwe ariko aratuvugira nino musi. Imana igorora inkoni ngo idukubite. Murabizi indirimbo ya Kantiki iravuga ngo Imana ngo yasokoye inkoni ngo kugira ngo impane, ariko iyo nkoni ntishobora kunshikira. Hari uwo yamishikira buri musi, hari umuntu yamaca yitambika akavuga ngo uyu muntu n'umuntu wanje, kuko iyo nkoni jewe ntiyompusha hatabaye Kristo, ntiyompusha. Umuriro udahera jewe sinowusimba hatabaye Yesu Kristo. Nico gituma ari umutwe, nico gituma ari umutwe, niwe muvugizi yama ariko aratuvugira. Imana ishimwe cyane. Idini ritubwira ngo niwagenda uku, niwifata uku, niwagira gutya, niwambara gutya, Imana izokwemera. Ariko ico sico gituma Imana ikwemera. Idini rifokasinga kuri outside, hanze, apparence. Nta kibazo nubwo woba udafise Kristo muri wewe, ariko ambara uno mwambaro, ambara ino uniforme, nta kibazo. Nivyo vyari mw'ishengero ry'Abayuda. Abafarisayo bari bafise umwambaro werekana yuko ari abagororotsi karuhariwe, ku buryo umufarisayo yambaye urya mwambaro w'abafarisayo ntabwo yashobora kuramukanya n'uwo ari we wese, ntabwo yashobora kuramukanya n'umukene, kuko bari babizi neza yuko umukene arashobora kuba ino musi akagari yarariye ari ubufu yagiye kugurana kw'ishopu, akavuga ngo amahera ndayazana ku mugoroba kandi atayafise. Numva nyene bisaba kugenda kubesha ukabwira umuntu w'ishopu ti ngurana amahera ndayazanye mu kanya, kandi atanahuzuza kuyakura kugira ngo abana barare bariye. Abafarisayo rero bavuga bati umukene ntashobora kuja mu bwami bw'Imana. Abakene bari abantu bo gutabwa hirya. Hari abandi bantu bitwa abatoza kori. Abatoza kori kuko bo bari bariyakiye, bari abantu bakorana n'Abaroma, barabasuma. Muhuye nubwo waba utsitaye yavuga ati urenganije ibuye itaxi y'ibihumbi 2. Ntavyo kuvuga ngo ibiki n'ibiki, zana itagisi. Abona abo bantu rero bafatwa nabo nk'abantu babi cane, nk'abantu b'inkozi z'ibibi. Niyo bariko bavuga umunyavyaha bavuga umutoza kori, nico cari kimenyetso c'umunyavyaha. Ariko iyo bariko bavuga umugororotsi barabira karorero ku bafarisayo bivanye n'ingene balukinga hanze. Ariko Yesu aje yavuze ati haragowe umuntu yita umufarisayo, haragowe abafarisayo, kubera yuko ego murashajije inyuma, ego abantu barababona ko mugororotse vy'ukuri, ntimusuka, ego ntimusuka, ego mwambara izigenda zirakubura nta kibazo, mugabo mumeze nk'imva zisharije inyuma, ziriko n'amakaro, ziriko amarangi, ariko indani hari ikintu caboze kiriko kirananuka. Uwofundurura hariya indani yokurayo umunuko. Niko mumeze mw'abafarisayo, mureke uburyarya, reka Kristo abe ari we ahindura. Ishengero ryigisha ngo banza ugire Kristo mu buzima bwawe, kuko uyu Kristo amaze kugushikamwo ntushobora kuguma uri wa wundi. Hari ibintu bigenda birahinduka. Ego ntibishobora guhinduka ino musi nyene, ariko ino musi harava ko kimwe, ejo hazova ko ikindi, ejo hazova ko ikindi. Haleluya. Ariko tureke uburyarya, tureke uburyarya. Igihe cose uzoba uri mu rushengero uzohora uraba ati mbega rino shengero rifokasinga kumbwira Kristo
ashobora guhindura ubuzima canke rifokasinga ku kungira umufarisayo. Imana ishimwe. Niwasanga aho usengera hafokasinga ku kuguhindura umufarisayo, uzoba uri mw'idini, uzoba uri ahantu habi, uzopveyo. Ishengero ni umuryango urimwo abantu bakijijwe. Ishengero, ubukristo ni ubuzima bushasha bubohotse twaronkeye muri Kristo Yesu. Ntabwo ari ubuzima bw'iminyororo, ntabwo ari ubuzima bwo kubohwa, ntabwo ari ubuzima bw'ivyagizwe, ahubwo n'ubuzima buhindutse bubohotse twaronkeye muri Kristo Yesu. Ubukristo ni imigenderanire myiza dufitaniye n'Imana ariko dukesha Yesu Kristo. Iyo migenderanire ntituyikesha twebwe, suko twatanze ibigira 10 neza, suko twatanze amashikanwa neza, suko twubaka amashengero, suko dukora ibikorwa, ariko nuko Kristo yarishikiguzi, nuko umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo twebwe ducike ukugororoka kw'Imana. Iyi migenderanire myiza nta wundi tuyikesha, ni Yesu Kristo. Igihe cose uzibwira yuko ufise imigenderanire myiza bivanye n'ukuntu ugaragara, uzoba uri kuribesha. Kanatsinda ijambo ry'Imana riravuga ngo tuvuze yuko atacaha twakoze tuba tugize Imana umubeshi, ukuri ntikuba kuri muri twebwe. Biragoye rero kuvuga ngo jewe ndakwiye kumerita ineza y'Imana, ukugira neza kw'Imana bivanye nuko kumbure mpejeje kwihana nkaheba nkihana ivyaha vyose ndabirangije. Kuko n'igihe wowe uhejeje kwihana ivyo vyaha vyose ukabirangiza, ijambo ry'Imana ntirikwemerera kuvuga yuko atacaha ufise. Ijambo ry'Imana riguma rikubwira ati ubu mutsindwa kugira ngo wemere Kristo abe ari we agutsindanishiriza, kuko ari we yatanze amaraso yiwe. Ubukristo ni igikorwa kibandanya co guhindurwa ngo duse na Kristo. Ni igikorwa kitarangiye, ego yaradutsindanishirije, yaratwambise ukugororoka, yaraduhaye agakiza ku buntu, ariko kandi aracabandanya dukiza. Uyu Kristo twakiriye ni umwami ahashitse ahindura ibintu. Ni umwami ashika mu buzima bwanje, ingeso mbi zigatangura gusha, akaborege kagatangura gusha, ubusambanyi bugatangura gusha bukiruka, ububeshi bugatangura gusha. Uyu mwami iyo ageze mu buzima bwawe, ageze mu buzima bwanje, hari impinduka zihaba. Ntushobora kumwakira ngo ugume muri wa wundi, kiretse uri kurabesha. Ntushobora kumwakira ngo ugume muri vya bindi, kiretse uri kurabesha. Imana ishimwe cyane. Ndakwipfuriza kumenya yuko uri mu ishengero rya Kristo. Niwatahura icari co kuba umukristo, niwatahura icari co kuba ishengero rya Kristo, uzumva uri fier kuba mu ishengero, kuba mu muryango w'abana b'Imana, mu muryango w'abantu batagororotse ariko bahabwa kugororoka na Yesu Kristo. Uzumva uri fier kumva uri umubiri wa Kristo, Kristo ari umutwe, nawe ukaba izindi ngingo zisigaye. Uzumva uri fier yuko urwo rugingo Kristo yakugize kuba urureka rugafonksiona, kubera yuko igihe uzoba uri kurakorera mu ishengero ryawe, igihe uzoba uri kurabwira abandi ubutumwa bwiza, igihe uzoba uri kuraririmba, igihe uzoba uri kuratanga amashikanwa yawe, ibigira 10 vyawe, igihe uzoba uri kuraba ku karago usengera abandi, igihe uzoba uri kurakora ibikorwa vyose vyiza uzi,
uzomenya ko utari kubikora ngo Imana ikwemere, ahubwo uzoba uri kurerekana ati mwami uri mu buzima bwanje, niwe uri kurankoresha bino ndiko ndakora. Pawulo arabivuga ngo ivyo nkora byose ndi muri uyu mubiri ndabikoreshwa nuko hari umwami yapfuye akanyigura, hari umwami yankunze, umwami wanje akanyigura. Imana ishimwe cyane. Ndakwipfuriza rero kumva umunezero wo kwitwa ishengero rya Kristo, kwitwa umubiri wa Kristo, kwitwa umugeni wiwe. Imana ibahezagire cyane.